dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu gice ca gatatu turasoma no ku murongo wa 11 ku ndanzi y'amajambo havuga ngo Yohana umubatizi yigisha abatiza ku murongo wa 11 ariko jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi ntibimbereye no kumutwaza inkweto uyo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro Imana nishimwe. Nukuvuga rero Yohana nkuko narimaze kubivuga yabatiriza mu mazi menshi ku ruzi Yorodani canke mu ruzi Yorodani. Nukuvuga ko bahejeje kubatirizwa Yesu Kristo niwe yababatiriza mu muriro muri mpwemu yera no mu muriro kandi Yesu Kristo ubwiwe nawe yarabatijwe. Mbega muravyemera? Mbega yabatijwe mu mazi angana gute? Menshi. Dusome 3:13 nyene aha nyene kubatizwa kwa Yesu. Ico gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani aje kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe, ariko Yohana agomba kumwangira ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe aramwishura ati bikunde kuko ari byo dukwiye ngo dushitse kugira gute kugororoka kose. Buno aramukundira amaze kubatizwa acava mu mazi majijuru riruguruka abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru rituye niwe mwana wanje nkunda kantimbara. Imana nishimwe. Amen. Na Yesu Kristo umwana w'Imana yaje kuri Yorodani aje kuri Yohana aje kugira ngo abatizwe nawe. Yohana abonye Yesu aje ati yo ni jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe. Yesu ati bikunde kuko ari byo dukwiye kugira ngo dushitse ukugororoka kose. Yesu nashimwe. Rero uyu Yesu Kristo umwana w'Imana yaje aca bugufi, yaje yicisha bugufi. Nukuvuga kubatirizwa nukwemera guca bugufi, ikimenyetso cyo guca bugufi cyo kugera ikirenge muca Yesu Kristo. Namba Yesu yarabatijwe, abantu bose bemeye ijambo ry'Imana bakwiye kubatirizwa mu mazi angana gute? Menshi. Nukuvuga umubatizo wemewe nukubatiriza mu mazi menshi. Niko na Yesu Kristo yabatirijwe mu mazi menshi. Ubindi byose tundi tumenyetso twose si umubatirizo ariko wemewe, kandi muri uko kwemerwa nyene umuntu abanza kwihana akatura ibyaha byiwe akaba icaremwe gisha, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu cete kigira 2 Pawulo yandikiye Abikorinde ngo umuntu nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba bayicaremwe gisha, ibya kera biba bihise bicitse bisha. Aba rero barihanye, ko bihanye babaye ivyaremwe bisha, baje kugera ikirenge mu ca Yesu babatirizwe mu mazi menshi. Hanyuma tusaba ubushobozi bw'Imana ngo Yesu ababatirize hehe
muri mpwemu yera ndo mu muriro. Baje rero kugera ikirenge mu ca Yesu, bantu muje kubatirizwa, muje kugera ikirenge mu ca Yesu, murazoshishikara mwicisha bugufi nk'uko umwami Yesu yicishije bugufi. Namwe muciye mugenda muvuga ubutumwa nk'ubwo Yesu yavuze. Haleluya! Yabuvuze mu ngeso, yabivuze mu bikorwa, yabuvuze mu kuvuga ubutumwa ngo mwihane ubwami bwo mwijuru buri hafi. None rero reka dusenge Imana n'aya majambo y'Imana, abayumvise mwese Imana ibahezagire. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ko mwami mwiza wagize neza aba bantu barabahaye agakiza, barihana, batura ibyaha byabo. Uyu munsi mwami baje kugera ikirenge mu cawe, baje kubatirizwa mu mazi menshi. Turasengeye ahantu bagiye kubatirizwa, muri aya mazi bagiye kubatirizwamwo, ubushobozi bw'Imana buyururukiremwo, ububasha bwawe buyururukiremwo, ibitari byawe bitaramuke, ubwiza bw'Imana bube hano mu ngoro y'Imana. Abagiye kubatirizwa muri aya mazi menshi, nawe haleluya uce ubabatiriza muri mpwemu yera no mu muriro. Mu izina rya Yesu turasengeye abagiye kubatiriza abakozi bawe, ubahe inkomezi, ubagirire neza, ikiganza c'Imana kibe hano. Kore byose niko dusabye mu izina rya Yesu Kristo. Umurango n'umugoroba rorera kozera umwimbuza zoza tuzanye ivyimburwa tuzonezerwa 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 tuzanye ivyimburwa tuzonezerwa tuzonezerwa bene data tuzonezerwa tuzanye ivyimburwa tuzonezerwa. Turagushimiye Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye imbabazi zawe ko zamahiye bidashira. Turagushimiye muri iki gitondo cyiza wemeye ko tubaho, kandi ukemera ko iki gikorwa Yohana Umubatizi yatangura gukora, abatiza abantu muri Yorodani, abantu bari bihanye akababatiza. None rero nyakubahwa uri mu ijuru, ni iki gikorwa kituzindukanye kuri uyu munago mushasha. None rero mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye kaze, ube hano hantu Mana, ube hano hantu wigaragaze nk'Imana hagati muri iri shengero ryawe riri hano, nabo baje kugera ikirenge mu cawe, n'ahantu muri aya mazi muri Yorodani. Turasabye ngo ubwiza bwawe bwigaragaze hano hantu. Haleluya! Ubushobozi bw'Imana buboneke hano hantu, ubutatu bw'Imana bwigaragaze hano hantu, nk'uko na Yesu habonekanye ubutatu. Imana niho yari igihe Yesu yabatizwa, na muhemera na Yesu nyene. None iki gikorwa mwami natwe tugiye kugikora kumwe Yohana yagikora. Mu izina rya Yesu Kristo ubushobozi bw'Imana bwigaragaze, ubutatu bw'Imana bube hano, ububasha bw'Imana bube hano, kandi wongere utwongere intege. Urakoze mwami, urakoze kuri kumwe natwe, kandi urakoze ko ari wenyine igikorwa. Turizeye kuri kumwe natwe mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu, amen. Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu yera, amen. Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu yera, amen. Tugere turira,
mpemu yera amen. Akubatiriza bizina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'ampemu yera amen.